muza mwumva muvuma yitwa Gen Z ngaha ba Gen Z ngaha Gen Z ngaha mu Burundi ni birimwo Gen Z bayishize mu Butare nibo bibereyemwe aba Gen Z nanyu nza ndababereka ubu n'Ubutare murabona ko ari amabuko ari buye ry'agaciro bakocukura Ubutare Black Quartz bakocukura Ubutare bwa Amethyste harimo no mu Rutana bari kwacukura bwa Agate harimo n'abandi mu Kirundo byinshi bwa Coltan na Cassiterite na Wolframite. Ubwo Butare rero nibwo turiko turagerageza kwegeranya. Rero aya mabuye rero mubona ngaha aya mabuye mubona ariyo yaya murabona aya rero aya niyo nuvuga yuko apakiye muri ano makamyo mubona ngaha imbere yanje. Ubutare bugiye ni Amethyste, Quartz vert hamwe na Beryllium. So bakunzi ba Simbizi wa Semavumba narababwiye yuko ubu ikivi ni kivi. Ubu rero itoni 130 z'ubutare zigomba zigende. Murabona urugo sinugwaruka urunugwaruka urumona nugwaruka ugwaruka urugose très bien. Abari mubona basa neza haba mubona basajije n'ugwaruka gwaronse akazi biciye muri no mugambi wo gutunganya ubutare bwacu bugaca bushoka. Aha rero mubona ndi muri Verundi ahasanzwe hagomba harungikwe ayandi makamyo agiye kuzana amafaranga mba makungu. Aha rero mubona ndi kumwe na Santa. Rero ubu aya makamyo bugize kangaho ubugize kabiri ari umushikira mu minwe y'umushikiranganje kandi urazikira twemereye yuko kundwi nico nakunde kubera ko abantu abakozi ba leta ndavuga aba ministre cyangwa abatuye amategeko batandukanye baremera ibintu bigaherera mu mvugo mugabo sico kimwe urabye umushikiranganje Dr. Hassan Kibeya ivyo yavuze ivyo yatubwiye nivyo yashikanye kandi ikindi naho wumva yahora avuga amakoperative y'abajene twaguma tubona ubutare gusa ubu turababonye babajene kandi wibuke ko umukuru w'igihugu yavuze ati mu bantu ndishya nabo uyu mushikiranganje so nibyo urabona rero yuko ubu ni ibintu byiza cyane. Murana neza yuko amakamyo aratanguye kudemara. Bose ni sawa meze neza mugambo wakiye tubona gute iyo imvugo iri kujana n'ingiro ni bya fashion kuko ugiye kubiraba kumukuru ryo gakunda kubivuga mu umurima weze buri hakazi rero hatagiye amakamyo ubu nindwi ubu nindwi kandi apana ukwezi kandi kiryoshe nuko ukuntu hibutse kugwaruka akaba ari go usigero urukurikirana. Aba babita ba Gen Z. Reka ndabereke ivyo Gen Z irimwe mu Burundi. Muza mwumva muvuma yitwa Gen Z ngaha ba Gen Z ngaha Gen Z ngaha mu Burundi ni birimwo Gen Z bayishize mu Butare nibo bibereyemwe aba Gen Z nanyu nza ndababereka. Ubu rero Gen Z nginga bayita Gen Z aba bose mubona ngaha n'abajene bakiri bato ni gwagwaruka ni bamwe bo muri bazotugeza neza muri 2040 bakajije. Mubona neza yuko ubu iyi ni Gen Z yose mubona ngaha nta muntu umwe aba bose ndabasumba imyaka je ndumutama ngaha muri rero ngaya makamyo 1 2 3 4 5 mubona neza yuko ubu kamyo 5
aya makamyo rero mubona, aya makamyo mubona arimwo amatoni y'ubutare. Aya yose apakiyemwo ubutare. Ni ubutare bwapakiwe n'izi nguvu. Murabona neza yuko ari urwaruka rukiri ruto. Ni salamu. Meze neza. Murishimira cyane kuba muriko murakorera igihugu. Yego cyane. Murabona neza yuko ni urwaruka rukiri ruto, ni urwaruka rugifise inguvu, ni urwaruka rufise kazoza. Voilà. Murabona neza rero yuko bavuga neza yuko Uburundi abarundi baramaze kwitahura, baramaze kumenya neza yuko bakwiye kugwana urugamba. Sante, wabonye Gen Z? Yes. Gen Z. Wabonye Gen Z mu Burundi by'ibirimo? Iyi niyo bita Gen Z nyayo. Bari ku kivi, bari supported. Urabona neza yuko ari ibintu byite. Reka rero ndabereke ubutare bugiye gushoka. Murabona neza yuko amakamyo yamaze kugagwa. Murabona neza yuko amakamyo yamaze kugagwa. Ngaya ngaha are ready gufata isafari. Iyi mifuko murabona yuko harimo ubutare. Bwose ngaho ubu n'ubutare. Murabona ubu n'ubutare. Murabona neza yuko ubu n'ubutare. Murabona ko ari ibuye ry'agaciro. Murabona yuko ridasa na rya buye dutunze disanzwe. Murabibona ubu n'ubutare. Ubu rero nibwo bupakiwe muri ano makamyo mubona. Murabona nk'iribuye. Murabona voilà. Murabona nk'iribuye. Murabona neza ridasanzwe. Murabona neza yuko nibuye ridasanzwe. Rero aya mabuye rero mubona ngaha, aya mabuye mubona ariyo yaya. Murabona aya rero aya niyo nuvuga yuko apakiye muri ano makamyo mubona ngaha imbere yanjye. Akaba ari amakamyo yiteguye neza kwambuka umupaka. Hama rero ubutare bugiye ni amethyste, quartz vert hamwe na beryllium. Ubu rero ubutare bwiswe beryllium bukaba ari bwo bugiye kuzana amafaranga mvamakungu. Naha rero turi naha bwegeranijwe ngaha muri ano makamyo. Aha mu mwanya muto ano makamyo azobafashe isafari. Mazina maramutse rero aho ari Imana. No munsi rero tugira dutangure igikorwa cyo kurungika no gushora ubutare, aho urwaruka rw'i Burundi rwihaye ihangiro rwo kuza kurarungika ubutare indwi ku ndwi. No munsi rero turamutse dushora ubutare bwababa amatoni hafi 105, harimo amatoni 66 hafi 70 ya amethyste. Hakaba harimo amatoni ashika 25 ya beryl. Hakaba harimo n'amatoni angana hafi 30 ya quartz vert. Ubwo rero nibwo tugiye turungike n'umwimbu twaronse muri ino ndwi. Ni umwimbu wabonetse kubw'ibikorwa by'urugwaruka mubona ngaha. Urugwaruka rurikiye mu makoperative atandukanye, n'amakoperative y'urwaruka ari mu ntara ya Bubanza, mu ntara ya Bururi no mu ntara ya Cibitoke. Aho bari kwacukura ubutare bwa beryl, bakacukura ubutare bwa quartz, bakacukura ubutare bwa amethyste. Harimo no mu Rutana bari kwacukura bwa agate. Harimo n'abandi mu Kirundo byinshi bwa coltan na cassiterite na wolframite. Ubwo butare rero nibwo turiko turagerageza kwegeranya. Turabemereye yuko rero kundi tuza turarungika ibitikira umwimbu bazoba baza bararonka. No munsi rero ni iteka ridasanzwe kubera yuko ku ntege twaronse
za nyincubahiro umukuru w'igihugu turiko turegeranya umwimbu, hari n'ubusanzwe uri mu masitoke tutashoboye kurungika, ariko uno munsi bivanye n'uruganda rw'iminsi 100 turiko turerekana ukuntu ivyo turashora ubutare, hakaba harimwo n'ihuriro ry'ugwaruka rimaze iminsi 2, ihuriro rurimwo urwaruka ruvuye muri Afrika ruhagarikiwe n'umuhizi umujama w'ugwaruka n'incubahiro umukuru w'igihugu, akaba iwe umuhizi ku rwego rwa Afrika ibijanye n'ugwaruka umutekano n'amahoro. Ni kwerekana rero kurundi rwaruka rwo muri Afrika ukungene urwaruka rwo mu Burundi ruko rurakora, ukungene bafashe iya mbere mu kwiteza imbere no guteza imbere Burundi mu bijanye no gucukura ubutare. Uno munsi rero baje kwerekana akarorero urwaruka rwose rwo mu Burundi, na cane cane urwaruka rurimwo rurakora ibikorwa byo gucukura ubutare, kwerekana ko ubutare buhari, ubutare bushobora kuramira Burundi, kandi ubutare bushobora kugira ingirakamaro ku buzima bw'abenegihugu n'urwaruka rwose rwo mu Burundi. Uno munsi rero ni iteka ntangere kuri twebwe, ni iteka ntangere ku rwego rwa payeje, kubera ko werekanye yuko rushobora gushira ku kivi urwaruka. Ku bisigaye rero twiyemeje yuko mu minsi iza nk'uko twabivuze mu ndwi iheze tugiye gushira ku kivi urundi rwaruka rwinshi, ko mu ndwi iza tuzobereka ayandi masite tugiye kwerekana, ayandi masite tugiye gushira ku kivi no gutangura gucukura, hanyuma bizoba bikurikira uko ukwezi kuzoza kurahera tubereka ukungene ivyo twakuyemwo ivyo twadandaje bingana n'ibitigiri, twerekana ivyegeranyo uko ukwezi kuza kurahera. Bana rero uru n'ugwaruka rero ubu bwose mbona ngaho bahurikiye mu makoperative, urugwaruka bahurikiye mu makoperative, buri site yose ibiri kwa waje n'umujeneri. Hariho mubona ahandi kuri no site aha kuri Verundi hari abajone barenga 1000 baje bava ku masite atandukanye, abavuye za Bururi za hehe, kumba bose n'abajone barenga 1000. Rero uno munsi baje gushora imari zabo. Mwana neza yuko ubu igihugu kiri ku kivi. Iyi video mubona ntabwo ari intelligence artificielle. Hama uno munsi turi lo 13 tariki 13 ubu nkoze video ndababwira itariki turiko. Iyi video ndayiko itariki 13 z'ukwezi kwa 12 ngaha muri Verundi, aho abajone barenga 1000 biyegeranirije ngaha basanzwe bakorera mu gisata cyo gucukura ubutare. Bajene ni sawa? Mumeze neza? Cyane gose. Mwe mwaje muva he? Kirundo. Muri Imurehe. Mwe muri amashinge ndarugire witware warayita. Mwe musanzwe mucukurira ubutare hari Casterite Corton. Voilà. Nka office myaka ngaha. Urabona ko nshaka. Oya. Myaka ngaha. Oya. Uretse 28 nawe 29. nawe murumva yuko bose ko ari abajene, sigura yuko uno munsi abani bamwe bitango n'abagenzi mba genzi mba ni generation z'ubu z'abajene bakiri bato nyene badashaje nka twebwe. Mugabana neza yuko ubu abajene bari ku kivi, barakuye amaboko mu muzu cyane ko baba bakora ibintu biba bimeze neza. Muhurikiye muri koperative, société minière yitwa gute rero mwebwe rwa Shinge. Amwe ni muri Shinge, musanzwe rero mwimba Casterite na amwe ni Casterite yonyene, ashite nyinimo Casterite amatoni menshi mwamanukanye. So murumva neza yuko ubu ikibazo c'amadevize cyo kiratorega umuti n'ugwaruka. Bwa mbere tuzi yuko abatama aribo barondera solution y'ibibazo biba bihari.
byari bibi mugabo no munsi igihugu solution itorwa n'abaki natwe abajene bafise ingufu rero no munsi izi nguvu z'abajene murabona ko zitari kwirigara ahubwo baravuga bari ko tugiye kwimba kandi amwe simufise amashuri menshi aradukwiye kandi mugabe muvise arakwiye mugacamwe yoteza n'imbere igihugu kandi n'ubugene muko muragiteza imbere turi no mu kazi nayo tuvugana mu kwimba ubutare safi sana so muravyumva rero ahandi kumwe n'abajene gusa sumba imyaka oya kweli so murumva rero abajene ubu bose baramaze kumenya akamaro ko kuja kukizi rero ubu rero mu mwanya muto amakamyo agomba afata isafari n'amakamyo arimwo imari izo casterite n'ibiki byose vyegeranijwe n'aba bajene mubona ngaha arabaje bava za Kirundo arabaje bava za Kayanza arabavuye za Bururi za Cibitoki he hose urumva rero urugwaruka rero no munsi ruje kuraba iyo ivyo bacukura ingene by'abifata isafari bigiye kurondera amafaranga famakungu utare rero bugomba bugende nyakuba mushikiranganje apaeje urwaruka rwo muri Afrika hano harimwo aba Marocain aba Algérien abanyekongo rero ngaha bose urazi yuko Burundi ari kapitale ya Afrika Bujumbura niyo kapitale y'urwaruka ari bari gukora amateka ubutare bugiye gushogwa ngubu rero ubutare burashowe irambi ubutare burashowe ubutare ngubu burashowe ubutare buragiye kandi aya n'amakamyo agiye kuzana ama devise bibaye izuba riva imbere y'urwaruka rw'abanyafrika amakamyo arafashe isafari murabona ko baryohewe cyane